Bakunzi ba GITEGA-Ent TV reka ndabaramutse kandi ni Elvis n'ibitanga DJ Wizi ariko turi muri entertainment nkuko twama twabikoze imbere ya kamera muramubona umwigeme ari ngaha ni Bernice the Bell nkuko musanzwe mumumenyereye muri carrière y'umuziki ndashobora kuvuga n'umuririmvyikazi ariko aravyitwaramo neza kandi n'umuririmvyikazi muri rino ya rukarishasha ariko riraza numwe mu baririmvyikazi bariko baravyifatamwo neza mu muziki wacu wo ngaha mu Burundi reka tumwakire tumuramutse ariko kandi ico no bamenyesha nuko numwe mu bamaze gufata ingendo nyinshi ziza zitandukanye aserukira igihugu cacu cy'u Burundi mu muziki wacu reka tumuramutse ndamukije cyane Elvis ndamutsa n'abakunzi ba GITEGA-Ent TV. Ego ya igihe ni kinini kabisa tutabonana ego cyane ariko kandi niteka ntangere gusubira guhura namwe tukata tunakwakira kuri ekra za GITEGA-Ent TV karibu kandi murakoze cyane n'ukuri ndabashimiye ego numwe mu baririmvyikazi ariko aravyitwaramwo neza mbe hajya wo twibutsa umudiho jewe nkora umuziki witwa umudiho ego ni umwe mu midundo ico twita rythme mu gifaransa yo mu Burundi ishingiye ku kintu navuga nti ni grosse caisse kandi ukabugizwe n'ibicurarangisho bindi ndangakaranga nk'inyagara umuduri n'indonongo rimwe na rimwe hamwe n'agashako k'ingoma tuteranya n'ibicurangisho mva mahanga ari byo guitar bass guitar solo na piano na batterie kugira ngo turonke wa mudundo nyene wa mudiho nyene uza kudiha neza neza ariko kandi mu mudiho muca mwumvamwo yuko hacamwo ari ibintu bishaka gutambamwo amayaya ubudemera gukaraga n'ibindi byinshi nk'umutsibo ego ariko muri ivyo bicurangisho vyose wadondaguye uzi gucurarangisha mwibihe nibihe muri byo nk'abamaze kuraba ibiteramo byanje barabizi ndi mu giteramo nkoresha umuduri nkakoresha n'agashako k'ingoma ico bita percussion mu gifaransa n'indonongo rimwe na rimwe ngabo kenshi nkoresha agashako canke umuduri n'inyagara. Yes. Bernice the Bell nkukuba uri muri carrière y'umuziki nk'umwigeme byinshi abenshi babibona gutandukanye wewe wiyakira gute muri wewe ubibona gute? Jewe cyo novuga nti carrière yanje canke akazi kanje k'umuziki ko ndabibona biriko biragenda neza ariko kandi ni kwitanga kudasanzwe ndiko ndakora kugira ngo nshobore gushikana umudiho kure ni akazi kagoye ariko nakazi gashoboka kandi gashobora kuzana gutanga ubuzima umuntu akashobora kwibeshaho biciye mu kazi akora. Ego. Turabona uribanda cyane kubijanye n'akaranga wavyumviriye gute kugira ngo uje mu vy'akaranga ntukubitse bya kino gihe? Nabitumwe n'imvo zibiri. Imvo ya mbere ni urukundo mfise kuri Afrika no ku gihugu canje cy'u Burundi. Ego. Icya kabiri ni kwari kugira ngo ndonke ikintu cisa gifise ico cisangije ico twita originalité ndonke identité ndonke ni nkakaranga muntu yanje wumvise Bernice umenye uti umudiho mayaya mutsibo umenye aho ndonderera kuko iyo ufise originalité iyo ufise ico wisa bituma n'abakurondera batajuragirika baza bazi wo bakeneye kandi bigutuma ugira imbono yakazoza itunganije neza ubuzi neza uti nzobitunganya gute nzotera imbere gute urugendo rwanje ngomba kurutunganya gute kugira ngo nshike kuri ryaterambere nifuza ego. Bernice the Bell umaze kurira indege nyinshi ariko mbega mu rugendo rw'iwawe wahigiye iki? Urugendo
rwanje mu masabukuru njamwo canke aho nja mu bitandukanye nize vyinshi. Icambere nize nuko umuhinga akoresha ubwenge ibikoresho ubuhinga mvabwenge ari ikintu gihambaye cyane cyo kwitondera, kuko nasanze ari ikintu kirimwo abahinga benshi cyo no kwita les métiers. Izo métiers rero zitunze abantu benshi kandi zose zigira ikimazi kandi zose nizo guha agaciro. Nasanze yuko jewe nka Bernice the Bell hariho jewe ico nkora nk'umuririmbyi nivyo ndi au centre ndi hagati, ariko kandi hariho ibisata vyinshi ngomba gukorana navyo kugira ngo ntere imbere. Nko kwijanye na spectacle, kuko mwizo ngendo nakora ama spectacle, nico novuga ngo nize cane. Nasanze yuko buri muririmbyi canke muhinga ateza kuba afise ibimuranga, dossier d'artiste. Ico c'est la base de tout, ni buryo shingiro rya vyose. Iyo dossier rero irimwo umwidondoro n'ibimugize vyose nk'umu artiste, vyankenerwa vyose bikenerwa kugira ngo bategure spectacle yawe. Ca kabiri nize nuko nimbura umuririmbyi aho uri hose ukaba uzi ko uzokora igiteramo ha muri festival canke ahandi hatandukanye, ndakumenyesha neza yuko atakajagari byose n'urutonde kabisa. Navyo kujagara nta kuvyuka ngo we ngo ejo uzobura umu bodyguard wanje ngo nawe uzotamba hanyuma nawe uzontwaza ishakoshi ngo are twagiye ngo kuririmba. Oya, spectacle ni ikintu giteguye kiri chronometre ku buryo n'ijambo uzovugira muri concert rigomba kuba riteguye, n'impuzu zo kwambara zigomba kuba ziteguye, n'ibicurangisho uzovuza bigomba kuba bizwi vyanditse bicafye naho bizoba bihagaze kabisa. Nambari n'ifishi igomba kuba bizwi ko ari DI canke kiyindi. Nambari piano tiza kuvuga n'izina ryayo. Rero si huruduka. Umuziki ni ikintu cubashwe, ni science. Ikintu cubashwe, spectacle ni ikintu gitegurwa kiri chronometre. Ico nico novuga nti nize cane kabisa. Ego cane. Tugiye kuraba ubu uye n'imisi umaze mu muziki, nakahe karusho umaze gukuramo? Akarusho ni kanini cane. Kuko mu mwihangiro ryanje kwari kumenyesha igihugu, kumenyekanisha igihugu n'umuziki wacu. Icyo niko ndashika, niko ndagerageza. Ntibirakwira hose ariko ndiko ndagerageza. Indi hangiro nuko umuziki ushobora kuntunga. Sindabishika kwijana ariko ngeranije n'abandi bahinga novuga ko ndi muri minority y'abashobora gutungwa canke kubaho kubwo umuziki. Ego bose arabigerageza mugabo ndiko ndageranya n'ubundi buzi bwa leta. Ndi n'umukozi wa leta, ndasanga yuko uburyo nkura amafaranga nkura mu muziki arutayo mpembwa muri leta kabisa. Nuko gusa hacaragahaze uri umuririmbyi canke uri umuhinga mu artiste, bikigoye ko banki guha ingurane kubera ibintu vya varisation byo kuronka umu avariseur. Ariko ico nico umuntu agiharanira kugira ngo ushobora kwitunganya mu migambi ukoresha uburyo bw'abandi. Nico mbona kikigoye cyane, ariko uravye uburyo buva iyo wakoze neza mu muziki, uburyo bushobora kuba bwishi gusumba umukozi wa leta kabisa. Turangiza Bernice the Bell, na kugeza uno mwanya ukorana n'amashirahamwe angana gute? Amashami tumaze gukorana jewe ni menshi. Sinzi ko noyibuka yose. Ndakorana na Subject Services, ndiko ndakorana na ODG, narakoranye na Opedad Burundi ya Première Dame, nakoranye na Nyoyo Onifam, Ambassade de France na Institut Français, nakoranye na VAP,
narakoranye n'izindi Old Vision, narakoranye na New Generation, maze korana n'amashirahamwe menshi cyane gose. Sinoyibuka yose. Ego. Na Croix twarakoranye. Nkoranye n'amashirahamwe menshi kuko kenshi baza bansaba kwandika indirimbo zihuye n'ibyo baba bariko barakorerako. Gukora kuko benshi bisunga nyene ku karanga bakubwira ati dushaka teme ivuga uku kandi dushaka yivuze muri tradi moderne barakubwira kenshi kandi ico nabonye bandonderera nuko bashaka umuntu yashoboye guca no mu ishuri bashobora kuzanira ibintu byanditse mu gifaransa ukabishira mu kirundi ukabikuramwo n'indirimbo. Ego nakagoha kahe wovunira abandi baririmbyi bariko nabo nyene baragerageza kwinjira mu vy'akaranga? Cyo nababwira cambere no kubatera intege sinohera ku kagohe kuko bocaragira ubwoba. Birashoboka yuko uvuza umuziki ufise umushinge mu Burundi utera imbere. Birashoboka kurusha mbere ushobora no kubikora neza kurusha natwebwe twabitanguye ntitwabitanguye turi mu bandi baje imbere yawe. Hanyuma ikindi nk'akagohe novuga nti tugerageze umuririmbyi wese ariko araza natwe tusangwe tubikora kuba abantu bakora nk'akazi kuba professionnel kwitaho kuko umuririmbyi si kuririmba gusa si gukora si kuvuza gusa hariho ibindi byose bikugize nk'umuntu kuba ufise personality uko ubayeho mu kibano wiyubahirije biguha icubahiro n'iteka aho ubaye. Gukora nk'umuntu akoresha umwanya neza nk'umuprofessionnel ntibaguhamagare muri concert uririmba saa moya kucuza saa 3 ivyo ntibiri professionnel. Guha agaciro umwuga ukamenya uti spectacle ni spectacle yanje ifise iminota ingahe irimwo iki niki umwanya kubura umuntu yubaha ntuje kuri scene wiyambariye uko wishakiye impuzu wambaye ikwidentifie n'ivyo ukora ubaha bajye bafana baza kukuraba bahiteka ubaha umuziki ukwiye uryoshe itange ukore nk'umuprofessionnel gutya tuzoronka amafaranga. Mugo uyu munsi ninahamagara umuntu muri concert nkavuga ngo itangura 18h ikashitangura saa 4 y'ijoro nzoba ntakaje amahirwe. Ninza kuririmba hajya bakumva umenga ivyo ndiko ndagira ahubwo nkaza naborewe nkaza nikorera ibintu bidatonze azovuga ati uyu muntu nta gaciro duha ntibazoriha. Dossier d'artiste imeze dossier zacu zipanze gute ku buryo woyiha umuprofessionnel akagenda muri agence de booking akavuga ati nkeneye ibitaramo by'umuririmbyi kuko bararaba dossier yawe imeze gute mbese ho uranayifise. Ico rero niko nakagohe novunira abaririmbyi bagenzanje bakora karanga dukore cyane twubaha akazi kacu twubahe n'abadukurikirana gutyo tuzotera imbere. Tugushimire cyane Bernice. Nanje cyane ndabashimiye nshimire abakunzi bose ba Gitega Entertainment TV abakunzi b'umuziki w'u Burundi bo muziki wo karanga abakunzi aba entertainment muri rusangi Burundi niyo kwisinzima kuko tuguma twagura imbibe nukuri turabashimiye cyane. Eka tugushimire cyane bakunzi ba Gitega Entertainment TV ni Bernice the Bell kumbure tumumviye ko vyinshi aratubwiye vyinshi tutari tunazi tumwifuriza amahirwe no kubandanya atera imbere mu muga wiwe kumbure naho ubutaha bafise ikibazo kicanke kiriya muri commentaire bahawe ikaze hama azoronka umwanya wo kuvyishura. Murakoze cyane. Fisi nibitanga DJ Wizi ndakubwira ati ciao ciao. Ciao.